Ibikorwa bikuru bikuru vyo kubaka ikibuga Stade Intwari vyaraheze. N'impanuro zatanzwe n'abahinga b'ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA mu ntumbero yo kubaka ikibuga gikwije ibisabwa n'amategeko zarafatiwe ko mu gukosora bimwe bimwe kuri iyo nyubako. Bivugwa na Engineer Methode Ndikumagenge, umwubatsi mukuru w'ikibuga Stade Intwari. Kijanye nico twitwa amaglozev, kijanye na construction uno munsi muri Stade Intwari caraheze. Ni kuvuga nta gikorwa na kimwe dusigaranye kijanye no kubetona bijya vy'amadari canke amakorone. Ivyo bisa n'ivyaheze, donc amaglozev yaraheze. Turi mu bikorwa vyo kugira amafinisio. Aha rero amaglozev yaheze, murumva ko ibikorwa biba bisa nibigiye kandi nivyo twarabijanye namwe nivyo mwibonera. Ubugira kabiri ndashaka mvuge kukijanye na technique y'ingene twagiye turubaka iki kibuga muri ayo mezi 8 dusize inyuma. Iki kibuga caragendewe n'abahinga batatu. Umuhinga wa mbere yari wa CAF yaje tugitangura, uwo yagiye atweretse ingene dushobora gutunganya ikibuga neza, ndetse agenda tweretse ivyo duhindura, hanyuma tugenda tunabihinduye agenda tubwiye karisawa. Ugira kabiri yaje n'umuhinga wa FIFA araba ikijanye n'inyubako kuko gwisi yose. Uwo nawe yaraje ngaha, abenshi muri bwe mwaramubonye, araza ngaha turakorana imisi 2 atwereka ivyo twohindura kugira ikibuga kizobe kimeze neza. Hanyuma acana dusaba ko twomuha raporo duhejeje kubihindura. Ivyo navyo tukaba twarabikoze, nawe akaba yarongeye kutwishura atubwira ko ivyo twahinduye ari sawa, bari nivyo turiko turagirako. Kubera umusezero wa kijambere uzotangwa n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA udasanzwe, si imigwi yose y'Ibujumbura izokwemererwa kwakirira kuri Stade Intwari, kuko uyo musezero wohava usaza n'ingoga, nkuko bivugwa na Reverien Ndikuriyo arongoye ibikorwa vyo kubaka ikibuga Stade Intwari. Mugabo FIFA urabona yuko bagira inama mu kwa gatatu, mu kwa gatandatu, mugabo mu mwaka ni kwa gatandatu niko zorengana batatwemeje kwaduha umusezero kandi mwiza w'akarorero. Cyo gituma kigivuga naho kiri Bujumbura sinzi ko kizohava cogorirwa imigwi yose, kuko umhengo w'umusezero subusaswa, umusezero wazimvye. Kibaza yuko mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Burundi twaravyumvise ko bafise umugambi mwiza gukorera ikindi kibuga cobera ko inkino za misi yose kugira ngo ikizomare umwanya munini. Turavye rero nye twagiye turakora, twari tuzi ko gusambura, mugabo gusambura ho nye vyatugoye. Twasanze mu kuzimu hari ibintu vy'amabeto adashoboka, imashini zirasatura zimwe ziravunagurika n'ibindi. Byadutwaye umwanya munini ku buryo mbere iyo atabivyo tubatugeze kure gose. Amezi 8 yari yatanzwe n'abubaka Stade Intwari ko kizoba caheze, akaba yarangiye kuri uno wa 31 Rusama umwaka 2023.